tubashimire mwese mudahengeshanya kudukurikirana. Iyi ni Indundi TV, ni muri cya kibanza ciza arena twama tukubwira yuko ushitse ngaha udashobora kwidoga. Ikinyobwa ciza, umuziki mwiza, mukanya n'umutumire wacu. Mvuze mukali wa live East Africa ucumumenya, mvuze Vichou ucumumenya, mvuze Peace and Love ucumumenya. Reka tubanze tumuramutse n'amahoro. Yambo cyane abaririmbyi mukuramukanya ngo baramukanya mu karirimbo. Reka kwanza banza atukoderere ko gatoya. Ni hatari bimeze neza cyane. Reka gusa ndamutse abakunzi ba Indundi TV babwira ati mugira amahoro menshi cyane. Aho ni Vichou Love mukali wa live music baca bavyumva. Baca bavyumva ko ari Vichou ngo n'ahantu hatandukanye hari abantu bari bakunyotewe kuko urabona ko ibintu by'amakaraoke byari bimeze nk'ibihagaze. Ubu bamubona hehe Vichou? Ubu Vichou ari ngaha ariko arabategurira ibintu bimeze neza, ama surprise gusa nyene ni menshi kandi nifuza ko abantu bose borindira kandi bakarindira bihanganye. Nibaza ko vuba cyane The Fighter izobereka vyinshi cyane kubera umuririmbyi wabo Vichou ubu kabisa ahagaze neza cyane. Ni Vichou kuva muri The Fighter. Ubu vuba turahetse kumva amasezerano uherutse gusinya mbe ari akanoti hari kariyongera ubu. Uco vyumva umuntu yahagurukije Vichou mukali wa live natugira amahera yiwe ngo tugende tumusovye Mr Gucci man oya ntangora ni imwe bro biba neza neza cyane. Nuka ni Vichou muramumenyereye ni ngaha yamariko arakora byinshi. Vichou uramaze gufasha abaririmbyi bakiri batoyi bataragira aho bishikanye ndetse mukaririmbana mu ndirimbo zabo. Nuwahe muririmbyi umaze kuririmbana ukavuga ati ego ndabona yuko kazoza kiwe ari keza? Urakoze. Je nibaza ko abantu bose uwo turinze turirimbana abashoboka abari umuntu ameze novuga neza apari mu kumera neza ku mutima mugabo aba ari umwe yumviriza aba yo kumva impanuro umuntu amuhaye kandi abantu bose tumaze kuririmbana nibaza ko atamuntu numwe arantera ikibazo canke je ndateza ikibazo. Nibaza ko bose vraiment bose babandanije ariko kubera buryo umuziki n'akazi kandi iyo akazi nako gafashe nabi urumva ko ntibisubira kumera neza. Babandanije bagafata umuziki nk'akazi barashobora gushika kure. Yes, baranamuhagurukije gushika muri Kampala agende gukora collab. Byagenze gute kugira ushimwe n'umuntu arinza guhagurutsa ngaha? Urabona iyo umuntu ariko arakora ibikorwa biravuga. Kandi rero je nama nabivuze n'ikivugo ca The Fighter na Vichou nuko ibikorwa twe turakora ibikorwa bikagenda imbere hama amajambo tukasiga inyuma. Nico gituma ubona ko vyarashitse Vichou ararihigwa indege, ararihigwa hotel, ararihigwa ibintu byose kugira ngo aje gukora indirimbo mu Buganda. Kandi indirimbo benshi bari bavuze ngo yaratevye ngo ntayihari mugabo nibaza ko twebwe ntituba tugiye ngo twiyerekane mugabo ibikorwa tukaza tuvuga ati reka ibikorwa bize vyivugira. Voilà. Yarashitse murayibona iyo ndirimbo urabona aho Vichou ngo abantu batangiye kumva ati asigaye azi n'ivy'imidiho y'igikongomani. Ngira iyo ndirimbo kubitiye ngaho kuri YouTube urashaka kuyibona nawe nyene ukagira ico bivuzeko. Vichou Love kuva muri The Fighter twararonse amakuru yuko uyu mwaka mutegerezwa kurekura album ya Vichou ndetse na Difficile na Famba mugabo turabona yuko umwaka urangiye. Bimeze gute ivya album? Urakoze cyane, ikibazo ciza cyane kuko ngira kuva dutangaje ko tugira dusohora ama album nta wasubiye kugira ikiganiro canke ibiganiro ariko n'umwanya mwiza. Nibaza ko twaratangaje ko tugira dusohora album ariko mwarabonye ivyabaye, imiziki yarahagaritswe donc covid iraduga cyane hama bica biba ngombwa ko natwebwe cyo tuvuga tutireka twitangure nkumbure peut-être ko hari ivyo tuwoba natwe tutari twakosoye neza. Turavuga ati reka tuhagarike ko nitwari gutanga album mu gihe biteramo imiziki donc vyahagaze amaboate bari babihagaritse. Hama turavuga ati reka rero turindire ariko uyu mwaka ucumva ko novuga ko kuri izo album nta cyakunze ariko mu mwaka uza nobabwira ko album ubu kuri 80% album irahari. Hama mu mwaka uza nibaza ari mu kwa kabiri canke mu kwa gatatu muri management nibo bazovuga bati dushize mu kwa kabiri canke mu kwa gatatu ariko album irahari kandi nibaza ko atagihindutse atakiduciriyemwo ituzorenza ukwa gatatu
tutarasohora album. Ego. Yes. Nimba atari banga izi ndirimbo zimaze gusohoka zizoshobora kuba ziri muri album canke album ije n'indirimbo gusa nshasha tutarumva. Izi ndirimbo zimaze gusohoka bizovana nuko muri management bavyumvise mugabo jewe ubwanje kubera indirimbo zihari ari nyinshi sinifuza ko zijamwe ariko bivanye na management ko izoba yamaze gufata ingingo uvyumva ko je atashobora gukora mugabo ubwanje ico nzi indirimbo zirahari kandi nyinshi cyane vyotuma rero zijya zasohotse zishobora kuba zitarimwo kandi album ikuzura neza. Ego. Ni Vichou ubu barizwa muri The Fighter. Muri The Fighter turashaka kuvyumva gutyo kandi tukamwumva yo mugabo we ko yishikiye arashaka kutubwira ibyiza abona cyane muri The Fighter ashaka kwiratira. Mwabantu mwe The Fighter production ni lebo nziza kabisa. Sinzosiba kandi sinzotinya kubivuga ntakekeranye. Ni lebo ya mbere. Ni lebo ya mbere kuko ibyiza vyo biriyo ni vyinshi nta nuwo bivuga ngo abihereze hano muri kino kiganiro. Kimwe gusa cyo no babwira hariyo umutuzo hari umutekano muri The Fighter production ni ibintu by'amavuta kabisa. Ngo buvuba ngo ari ibintu biko radutegurira ikaba atari banga arashaka kubitubwira. Urakoze urabona muri The Fighter haba hariho bimwe nakubwira ko twebwe ntidukunze kuvuga mwa tuba dushaka ko ibikorwa ari byo byitangira imbere kuko nk'ubu nakubwira ko studio ya The Fighter wirahari. Urumva ko Vichou abayifise ko nimiburi 100% gukorerayo indirimbo kila kitu muvuga ko uko nifuza gukora studio irahari ariko urabona nk'ubu ntiturayitangaza nta kintu kimwe kiraba uca wumva ko The Fighter ni kintu novuga ni lebo itaza kwishira imbere ariko turindira ko ibikorwa bituvugira. Yego n'umunezero udasanzwe n'imvura icihezagira nizere yuko ari umunezero ndetse n'ibikorwa yari byiza umuntu wese ategerezwa kubibona n'akavura karaguye. Vichou mugabo ntatujana aturirimbiye kugira byadvigiwe nyene turikurikirane muri iki kiganiro. Ndaje mwifuza indirimbo yiye ko mbona ubu indirimbo ni nyinshi cyane ubu zishobora no kuncanga kubera rero nizitarasohoka. Nze tumubwire kugatumba. Uko mushaka kugatumba. Okay. Wa munsi duhura je narashidutse ngwigihumura nibaza ngo ndabonekewe ndakuravya uramwenyura ntiwavuga shaka kukuvugisha mfa n'ubwoba basi nibaza ko abantu bacavuye ni kugatumba yashoboye tuce tugwamagara nganyene muri iki kiganiro uca ugenda urabe harimo link iyi ndirimbo nyene uca uyikurikirana wenyene uri kurayumva twari indirimbo yashoboye gukorana n'umunyamahanga ndetse aranaduserukira mu gihugu araduserukira nk'Uburundi. Vichou ubu vuba turiko turabona abaririmbyi benshi ko yategura ibintu byinshi bagakora ndetse n'abakicaruka kubwa Vichou nuwahe muririmbyi ariko aravuga ati ubu ariko araza ni abandanya gutya adoshika hahandi mwashitse. Je nibaza ko umuririmbyi wese yoba ariko arakora azoba ameze neza gusa turavise ingorane mu Burundi ari ukuntu uronka success ku ndirimbo zibiri ugaca bibaza ngo vyaheze wabaye umustar si uko bimeze kuko uravye n'aba baririmbyi bo hanze y'igihugu cy'u Burundi ntashobora kurambirwa ngo yarose success ngo arahagaze muganga mu Burundi n'ingorane nabonye ko dufise numirira aba baririmbyi bariko barakora nkuko yije kubivuga bariko barategura byinshi nibahagarike ahubwo bashiremo izindi nguvu bongereze kugira ngo success zibe nyinshi ntibakangwe na success ku ndirimbo zibiri canke zitatu hama ngo bace bavuga ngo twe twabaye abastar kuko sinzi nimba umaze kuraba n'abatunzi aba batunzi ba Bill Gates twumva no baracarondera amafaranga yo yarondera gute yo yarondera gute mugatwebwe ngaho gasanga akaririmbo kamwe canke tubiri katumye twibagira ba bantu bacu katumye twibagira gukora ugasanga haro n'abaririmbyi baronse success mu mwanya muto ukazobona barazimye kubera iki babonye babaye abastar ku ndirimbo zibiri canke zitatu baca bibaza ko bakomeye bica birangira bazimye. Rika Vichou tumere nk'abarangiza ndetse tunamushimira ku mwanya wiwe Vichou akamutera cyane cyane babandi bashaka gushira amafaranga yabo mu banyamuziki. Twarabivuze kandi ntituzosiba kubivuga burya jewe nobwira umuntu yifuza canke ashaka gushira amafaranga mu muziki amafaranga arimwe mu abantu mwe amafaranga arimwo gusa birasaba patience ni nka kujya k'umurimyi
none iyo umurimyi ariko arashaka kurima akagura imbuto agashiramwo abakozi mu murima bakaza ibisinde gusitura bakagira ibiki ntaba yiteze ikintu na kimwe mugabo avuga ati ko biri kose je nzoronka kandi hari igihe imvura igwa nabi bigatwagwa mugabo ntaca areka gusubira kurima canke gushiramwo amafaranga ko investisa je rero abantu bifuza gushira amafaranga mu muziki kuvyukuri umuziki urimwo amafaranga gusa nibaza ko benshi mu Burundi hano ntibarabitahura ariko nibaza de temps en temps uko iminsi zo ziragenda cyangwa uko umwanya zo ziragenda abantu bazobona ko umuziki urimwo amafaranga kuko turabona abaririmbyi benshi barabayeho nyene kubera umuziki kandi ugasanga kubera rya zina bubatse kubera aba bantu babashizemo amafaranga bariko barinjiza amafaranga menshi nibaza ko hariho n'ibitera musanga bahevye bavuga ati apana iki naco nkora kubera amafaranga aba yamuvanye menshi avuga ati ibi bintu ni byinshi nabyo noshobora reka mfata umwanya wo kuruhuka yes reka je mvuge ndamushimire Vichou kubi bavuga ati amafi n'inyama Vichou akunda kurya mama we je ngo ndibiharage mw'abantu muri byo byose ntarimo akunda ibiharage gusa ifi kubera iva mu kiyaga woca uyigereranya n'indagara ndakunda indagara sana nuko kuva Vichou urumva yuko niba umutumire wawe uzobikore nk'uko Vichou ku mwanya wawe reka tugushimire oya namwe reka ahubwo tubashimire kubona mwatwiyumviriye kuko nibaza ko burya ni kangahe maze kugira ku ndundi kwe ni gake mugabo usanzwe uyikurikirana oya ndabakurikirana ndabakurikirana kandi ibikorwa ni vyiza no kubatera intege cyose bijemo ahama murakoze cyane ego reka tugushimire nawe wafashe akanya ko kudukurikirana iki kiganiro ni wakibona gihe mugenzi wawe nawe arabe kuko ni wigumize ko ibyiza ni Vichou yatwemereye ibintu byinshi twizere uko iminsi izogenda iragenda uko bigenda tuzogenda tubigushikiriza ndetse nawe nyene nitwamukenera anizere yuko azoshobora guseruka reka tubifurize amahoro ahiwanyu